Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu muri kumwe na Pasiteri Irene Nazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingire ntahe Imana. Uno munsi nipfuje kuganira namwe hano ca kiganiro c'ikibiriraho kugira ngo tuvugane mu bihe turimwo. Mu bisanzwe umuntu ashobora kwibaza ibintu vyinshi ariko nta kigoye kirimwo. Nibuka umuntu twaganiriye hari hirya y'ejo, tuba mu kuganira dutwenga tuca tuvugana tuti mu vy'ukuri nta muntu yari akwiye gukeka ko hariho urupfu kandi nuko hariho n'ubundi bugingo. Reka imbere yo kubakira rero mbanze mbere yuko dutangura ikiganiro tubanze dushima Imana. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuko uduhaye aka kanya keza kugira ngo tubane, kugira ngo tuganire tuvuge ivy'ijuru. Mana turagusavye ngo mw'izina rya Yesu uze muri iki kibanza, muhemu wawe atuyobore mu vyo tuvuga, mu vyo dushikiriza, abatwumviriza n'abazotwumviriza bagira ico babikuyemwo, kugira ngo umwanya uzobe wa mwanya mwiza uzodutuma twakaka nk'inyenyeri ca gihe uzohembera abazoba baragushingiye intahe. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, turemera ko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Nico gituma duhagaze ngaha, kuko tubishingira intahe kandi tukaba twizeye nuko hariho ubundi bugingo inyuma y'ubu turimwo ubu munsi. Urakoze Mana uhoraho, urakoze nyiguhora ku ngoma, ishimire cane bibi vyawe, mu izina rya Yesu dusavye kandi twizeye. Inshuti bakunzi ndabaramukije aho muri hose, aho muherereye. Ego musanzwe mwarumvise amajambo akomeye kandi twayumvise kenshi tukabona umenga n'amajambo yoroshe, ngo kuko ngo urukundo Imana yakunze abari mw'isi ngo ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntaze apfe rubi ariko aze abone ubugingo budashira. Yesu yaziriye abantu bose bose, aha si abazungu, si abarabu, si abirabure, si aba asiatike bateye nk'abashinwa canke abatayilande n'abandi, si bamwe bo muri bo bita aborigene, bamwe bo muri hariya muri za Australia canke muri za Amerika Latine na za Canada, hose hariho abandi bahindi batari abahindi nka bariya tusanzwe tuzi birabura canke bava mu gihugu c'Ubuhindi, ariko les Indiens d'Amérique. Twese rero Yesu yaje kudukiza kuko nta tandukanirizo ririho hagati y'amoko canke y'amarangi y'abantu abaho kw'isi, nta numwe. Igikomeye muri ivyo rero, agakiza twese twaragahawe turakarekuriwe, ariko kandi bavuze ngo muri iri jambo havuga ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Ikibazo kiri uko kumwizera, kandi nawe nico kibazo wokwibaza uti mbega naramwizeye? Iyo umaze kumwizera rero uba uzi ufise igice gikomeye. Kwizera kugaragaza ko wizeye Yesu bigenda gute? Mugaragaza ko wizeye Yesu naho nyene hari ijambo turisomamwo mu Baroma 10 akarongo k'icenda, niho bavuga ati niwaturisha izina waturisha akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, aho uzokizwa. None nciye nibuka wa mu Ethiopia ngo yaragiye agenda arasoma ijambo ry'Imana ari mu nzira, yari ku kantu kamwunguruza kandi yari asanzwe ari n'umukuru, ariko arasoma hanyuma Imana irabona ko uwo muntu nahasoma hariho akakimusovye, hariho akantu atarasobanukirwa neza. Imurungikira umukozi w'Imana Filipo, yarazwi ico gihe. Uwo mukozi w'Imana arashika ati mbega ivyo uriko urasoma uravyumva?
ati ubinsigura mbega ubavuga ninde, niho rero aca amubwira ivyiwe. Ati none bageze imbere ati none jewe ikimbuza kubatizwa niki, nawe aramwishura ati none nawe avuga ati uvyemeye wemeye ko Yesu Kristo ari umwami akongera umukiza wawe, nta kikubuza kubatizwa. Baca buruka arabatizwa mu mazi menshi. Byakozwe n'intumwa niho batuganirira ku nkuru y'uwo mu Etiyopiya bavuga ko yari inkone, hanyuma agenda gusenga i Yerusalemu, ariko arasubira inyuma rero niho yabonekewe n'ico gitangaza. Yishuye uwo iyo nkone ibaza Filipo iti ndakubaza, uwavugishwa n'Imana yavuze mu majambo kurinde? Niwe yavuze ko canke yavuze ku wundi? Filipo ateranura akanwa atangurira kuri ivyo vyanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bashika ahari amazi, iyo nkone iramubaza iti amazi ikimbuza kubatizwa niki? Filipo arayishura ati namba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Ivuga ko bahagarika umukogote, baramanukana baja mu mazi bompi, Filipo n'iyo nkone arayibatiza. Haleluya! None wewe bimeze gute? Wewe urazi ingene bimeze? Waratuje n'akanwa kawe? Warabatijwe inyuma yo kwizera canke wabatijwe imbere yo kwizera? Iki cyose ni ikibazo umuntu wese akwiye kwibaza. Ego. Kuva iyo twatuye rero ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, haba hariho iyindi ntambwe isigaye. Mubo twaganiriye nababwiye ikintu citwa gukonfirma canke kuvalida, mu Kirundi ngira ngo ciza wovuga ati nukwemeza. Hari aho nko kuri izi telefone dukoresha amayinite, ushiramwo ibiharuro bikenewe bakakubwira ati vyemeze. Iyo utavyemeje hari ikiba kibuze. Iyo utavyemeje hari ikiba kibuze. Ubwa mbere kugira ngo wizere kutazopfa rubi, utegerezwa kuba umwana w'Imana. Kugira ngo umuntu abe umwana w'Imana, ivyo bikaba navyo bitandukanye no kuba umuntu w'Imana, nuko wemera uwo Yesu ko ari umwami akongera akaba umukiza wawe, nuko wemera ko ari umwana w'Imana. Nanone iki gice cabivuze co twatanguriyeko, ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azabone ubugingo budashira. No kuvuga ngo umwizera n'umwemera n'uwamwakiriye. Mu byo Yohana, umutumwa Yohana yanditse mu butumwa bwiwe bwa mbere, mu gice ca mbere yanditse avuga ati abamwakiriye bose yabahaye gucika abana b'Imana.
aho ni ukuvuga batabyawe n'ubushake bw'umuntu ariko bavyawe n'Imana. Naho nyene turahasoma kugira ngo wumve intambuko zikenewe kugira ngo koko witege kutazopfa rubi. Nababwiye iyo umuntu afashe akagura amayinite kenshi biba ari ibiharuro vyo kwinjiza mw'iterefone, ica mbere ukacinjiza, ica kabiri kugeza ku canyuma, hanyuma barakubwira bati emeza. Mu gifaransa ni valide canke confirme, nawe kwemeza hari ikintu ukora. Uko kwemeza ni kimwe muri ivyo harimwo ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Ego ibi vyose ni vyiza. Hariho akandi kantu kabandanye kandi gatuma noneho bigaragara neza ko twabaye abana b'Imana. Ako kantu gatuma bigaragara neza ko twabaye abana b'Imana, tukabimenya nabo bakabimenya, n'abandi bakabimenya, ni twebwe duhinduka tukitwara nk'abana b'Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Matayo 5:48 ngo tube yavuze ngo tube, mu gifaransa yavuze ngo soyons parfaits comme notre Père est parfait, ou notre Dieu est parfait. Hano naho ngo tube agahore nk'uko so wo mw'ijuru ari agahore. Reka dusome amajambo atangurira imbere yaho atuma twumva neza ico Imana idusaba. Havuga ngo Matayo 6 duhere kuri 43, bavuga ngo muba agahore, niwo mutwe w'amajambo. Mwarumvise ko vyavuzwe ngo mukunde bagenzi banyu, mwanke abansi banyu, kuko ariko jeho ndababwire mukunde abansi banyu, musabire ababahama, kugira ngo mube abana ba so wo mw'ijuru, kuko atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza, kandi aha imvura abagororotsi n'abagabitanya. Nimwakunda ababakunda, muri n'impera nki? Muri n'impera nki? Mbega abatoza kori bose ko bagira? Nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa, abandi muzoba mubarusha iki? Abanyamahanga bose ko bagira? Mwebwe ariko mwebwe nimube agahore nk'uko so wo mw'ijuru aragahore. Aya majambo mwayumvise ngo mube nk'abana bameze nka so wo mw'ijuru. Aho rero niho tuba dutunganije rwose, tuba tukwije. Ego ubu turi mu bihe bitoroshe, turi mu bihe biriko bibura iherezo ry'isi. Abantu barabivuze n'akanwa kabo, barabatijwe, baboneka ko byose ariko bimeze, ariko batubwiye ngo kuvyemera
mu mutima. Kuvyemera mu mutima ni hamwe naho uba uri wenyene, Imana ikumoretse mu mutima ibona ko wewe ataco uriko urakora c'icaha, atavyo uriko urakora vyo guhakana, ariko ikubona nk'umwana wayo koko wafashe iforoma y'umwana w'Imana, ukigenza nk'uko so wo mw'ijuru abigomba. Muri kino gihe abantu benshi bariko biruka mu bintu bisa no guhimbaza Imana, bibaryohera, biduza amarangamutima, bakanezerwa cane, ariko atabwo bucuti bafitaniye n'iyo Mana, mbere ata niyo bemera, ariko bakifuza ahubwo gukora ibishimwa n'abantu. Ego, reka dusome muri Matayo 6 havuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu abihaniza ngo ntibakoreshwe ivyiza no gushimwa n'abantu. Mwirinde ntimugakorere ivyiza vyanyu mu maso y'abantu kugira ngo babarabe. Nimwagira mutyo ntimuzogira impera kuri so wo mw'ijuru. Niwagira ubuntu ntuzuvugishe inzamba imbere yawe kuko indyarya zikora mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwire ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho niwagira ubuntu ntumenyeshe ukubamfu kwawe ico ukuryo kwawe gukora, kugira ngo ubuntu bwawe bwigirirwe mu mpisho, kugira ngo ubuntu bwawe bugirirwe mu mpisho, kandi so abona ibihishijwe azoguhera. Ego, ku bantu benshi biraborohera kandi birabakundira, bisa neza ko abantu bamenya ko bakora ivyiza, biraryohera abantu benshi ko babavuga bati uriya muntu iyo ariko arasigura avuga ibintu bitumbereye neza, vyize neza, akoresha ubuhinga bugezweho, ibintu nka bene ivyo. Ariko Imana sivyo iraba. Imana iraba ko uriko urayigororokera. Hariho benshi amakorale canke abandi baririmba canke ivyo tubona ngaha ku ma réseaux sociaux, muri za status n'ibindi, ugasanga abantu baravuze amajambo ariko umutima wabo uri mu mpuzu bambaye, umutima wabo uri ku karanga, umutima wabo uri bambone, uri nabemeje canke twabemeje. Ariko ivyo sivyo Yesu agomba. Noneho ubuhoho hajemwo n'ibindi, kuko Satani yaravyivanzemwo, irababwira ataka akarero koko naho muriko muraririmba akaba gakoresha mu gakopo, kandi namwe mugakoreshe mw'ishengero ntaco bitwaye. Nama mbona mu mashengero ubu muri ino minsi barafise umwotsi batsa, munsigurire urya mwotsi mpwemu ubuzanyemwo, barafise ibintu vyinshi bitambatamba bigize gute, ariko n'abazi kubisoma hari ivyo babisomamwo. Je nibaza yuko ntawo kwanka n'amajambere washaka, ariko turiko turondera iki? Turiko turondera kunezereza nde? Turiko twinezereshera iki? Uwo ni wa mutima umenetse
Imana igomba, ego nawe no munsi nagombye ngo tuganire kugira ngo nawe kurabe iruhande yawe urabe ico ukurikira. Erega hariho ahantu ngo batagenda ngo hariya baririmba ibijwangaraye ngo hariya ngo hariya niho haryoshe. Ego me nigeze kumva abantu ngo bari bashitse ino muri za Buraya batangura kurondera amashengero bajamwo, hanyuma umwe arabona ishengero ry'abantu bavuye muri Afrika abariryo ajamwo, kandi mu vy'ukuri amashengero novuga ngo usanga arimwo ubuvyutse yabayeho ngaha yari ay'abirabure aho nayabonye ahenshi. Si ukuvuga ngo biri ku birabure gusa kuko Imana ubuvyutse Imana yaraduhaye yaraduteye iryo teka. Ubundi nawe aca abaza umugenzi we ngo mbega muri y'abakene wagiye kurondera yiki? Kuko ngo yagiye ngo mu y'abatunzi mama wanje. Ubu rero ntimwihende, igihe carageze, ntibaza ko cari cararenze, niko na Petero abivuga ati Imana ntitebeje isezerano, yirindiye ko bose bihana. Umwanya wose Umwami Yesu arashobora kugaruka, kandi none azogusanga umeze gute ngo tube, twarisomye rya jambo ngo nimube agahore nk'uko so wo mw'ijuru aragahore. Hari ijambo n'amankunda cane gusoma kandi ryaranyuze n'ukuri. Ijambo riri muri iki gice nyene umurongo wa 33 havuga ngo mwitwararike cane, ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, n'ivyo vyose muzovyongerwa. Aha Umwami Yesu yariko arababwira ati ntimukiganyire, nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki canke tuzonywa iki canke tuzokwambara iki, kuko ivyo vyose abanyamahanga arivyo bitwararika, ariko so wo mw'ijuru wewe arazi kw'ivyo vyose mubikena. Ngwiki ngo mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerezwa. Haleluya, haleluya. Ndanezerewe no kuganira nawe aya majambo, kandi nifuza kuyafata nkama. Ntubifate ngo reka manze ndagacemwo, manze ndire ubukumi ndire ubusore, oya, kuko ntawuzi umunsi n'isaha. Uno munsi urashobora gutangara. Mu Baheburayo 3:15 havuga ati no munsi niwumva amatwi, niwumva aya majambo ntiwica amatwi. Ego, reka dusome ijambo riri mu Vyakozwe n'Intumwa 17 umurongo wa 30. Haravuga ngo nuko iminsi y'ukutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igera igihe ko abantu bose bari hose bihana, kuko yashinze umunsi wo gucirwa kw'isi yose amateka y'ukuri, izoyacisha
umuntu yatoranije kandi yahaye ikimenyamenya c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Ngira mwamaze kumwumva, uwo nawe si uwundi ni Yesu Kristo.